umva ukuri ngaka akamaro k'amakara. Amakara agufitiye akamaro mu vy'Imana yaremye, abantu benshi barabitunga batazi ko yabifitiye akamaro. Umva ukuri rero uno munsi wumve yuko amakara kuyakoresha iwawe vyo gukingira ingwara nyinshi zitandukanye. Mu gitabo ca Zaburi 107 umurongo wa 20 haravuga neza ngo Imana irungika ijambo ryayo ikagukiza ingwara, ikakubuza kuja mu gobo. Imana izirungika ijambo ryayo kugira ngo igukize ingwara. Mu gitabo bita Imbaraga ivura y'amakara baravuzemwo ibintu vyinshi amakara afasha. Amakara agizwe n'ibice 90 y'ico bita carbone n'ibice 78 y'ico bita phosphore do calcium. Aya makara rero kuri carbone niyo iyaha ubushobozi bwo kunyunyuza imicafu. Iyi phosphore yoyo do calcium yoyo ituma iri muri mwe bitumwa habaho ico bita production de l'énergie canke kuremwa kw'inguvu mu mubiri wacu. Amakara rero ubushakashatsi bwerekanye yuko afasha ingwara zirenga 60. Namwe murumva ko ari ingwara nyinshi, harimwo ingwara zo kwandura z'amaraso infection du sang, harimwo ingwara z'amafyigo, harimwo ingwara zo kwipfundikanya kw'amaraso, harimwo ingwara za diare zitandukanye. Amakara afasha ibintu vyinshi tutoshobora kudondagura muri uyu mwanya. Umva ukuri rero amakara urayakeneye iwawe. Mu bihugu biteye imbere amakara barashoboye kuyahingura mu binini, hakaba ariho ibinini bikozwe mu makara. Namwe murumva yuko Imana yagize neza bigatuma nayo makara ashobora kuboneka mu binini, ariko n'amakara urashobora kuyaronka iwawe. Amakara rero uburyo ushobora kuyakoresha cyane iyo wayaronse ari nk'ifu bitandukanye ku mwana hamwe no ku muntu akuze. Iyo ari umwana cyane dufashe nk'akarero kamwe nko ku ngwara ya diare, ku mwana ni byiza gufata ibiyiko 2 vy'ifu y'amakara nziza yakozwe n'isuku ryinshi. Ibiyiko 2 vy'ifu y'amakara ukabishira mu itasi y'amazi. Ibiyiko 2 vy'ifu y'amakara ukabishira mu itasi y'amazi. Ku muntu akuze ni ibiyiko 3. Namwe numva ko bitandukanye, ku mwana ni 2, ku muntu akuze ni 3. Igihe umuntu yafashwe na diare iramufasha, ariko bigasaba ngo ayo makara uze urayamuha buri masaha 3. Iyo tasa yimaze sura muhiyindi nyuma y'amasaha 3 ugushika akize. Ari diare yizanye idafatanye n'izindi ngwara zitandukanye, umwana arakira n'umuntu akuze arakira. Bisobanura ngo ntukwiye kubura ifu y'amakara mu nzu iwawe. Mbega ushobora kwitunganya gute muhira iwawe? Hari abazigurisha amafu y'amakara arahari, ariko wumva kuri uno munsi yuko Imana natwe yatugiriye neza, ugashobora nawe kwitunganiriza ifu y'amakara. Uzofata amakara meza akomeye, mbese atari vya biti, uyateka ari nk'amakara 10 ushobora kuyateka mu amazi akabira. Iyo amazi yamaze kubira nta kindi cyo kuyateka mu mazi kugira ngo abire, ni kugira ngo umuntu ashobore gukuramwo imicafu abagiye bayakora ko aho yagiye aca n'ibindi. Amazi nyuma yo kubira amakara urayanura ugashobora kuyashira ku gafuko canke ku rutaro ahantu heza, nturinda no gushira ku zuba. Amakara mu mwanya muto aba yumye. Nyuma yuko yuma urashobora kuyashira mwisekuro imwe yiwawe, mwisekuro nziza ifise isuku, ugasekura. Nyuma yo gusekura ukayungurura ukaronka agafu keza ukakabika. Ako gafu niko uzoza urakoresha bivanye nico ushaka kwivura canke ushaka kwikingira. Rero burya kwikingira biruta kwivura. Amakara ushobora kuyafata buri munsi, urayemerewe kugira ngo uze urikuramwo imyanda umubiri wawe kandi wikingire n'ingwara. Umva ukuri cyane muvyeyi, wewe ufise umuryango, ntukabure ifu y'amakara iwawe. Uyitunge kuko ntumenya ryari ingwara ishobora kwiyadukiza imbere yuko uja kwa muganga. Twavuze kuyinywa gusa, ariko amakara barayomeka ku bivyimba n'ahandi hatandukanye. Amakara ashobora gukoreshwa anyowe canke inyuma ku mubiri umuntu ashobore kwiyomekako. Umva ukuri rero amakara uyakunde, azokugirira akamaro. Umva ukuri.